Ndabaramukije bakunzi ba Ntambwe Ndahita TV na cyane mwebwe musanzwe mukurikirana ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kuranirwa mu byari no mu banyu aho muherereye hose nivyo ndabipfurije ni jewe Janvier Imana yambona nama ndabatunganiza kino kiganiro yaga muganga kandi nkaba rero nkunda kukibashikiriza igihe cyose mba nagiteguye aho tugenda tuvugana ku biganiro bitandukanye vyerekeye amagara yacu ingene twobungabunga amagara kugira ngo umuntu ashashare kugira amagara meza kuko udafise amagara meza nayambona kazoza y'igihugu cacu ntayo woshikako 2020 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere kugira ngo bikunde rero dutegeza kugira ante kuguma dufise amagara meza umuntu hari yakwiye kubungabunga amagara meza kugira ngo bikunde ashobore kugira ante gusatira azosha kuri irya mbona kazoza igihugu cacu gifise kandi si irya mbona kazoza gusa umuntu wese arafise vision arafise yerekwa arafise yarikaraja arafise ibyo yifuza gushika ko niyo mpamvu rero umuntu akwiye kugira amagara meza kayabungabunga kandi murazi kubavuga yuko twogira twokwikingira tutaronerwa umuntu yozitira ataronerwa aho mu gifaransa bo bavuga ngo mieux vaut prévenir que guérir. Rero mu biganiro byarenganye ubuheruka twaravuganye ku kuntu umuntu ashobora kwikorera umuti uvura ingwara yo gucibwamwo gihe byo babishitse akagwaza cyangwa akagwara indwara yo gucibwamwo hanyuma mugabo kandi akaba atari hafi yo kwa muganga mu kurindira rero uko bikunda yuko ashika kwa muganga umuntu ni nkenerwa ni ngombwa yuko agira amenye ingene yo kwideburuya bya biri kwavuga ngo article 15 bavuga ngo ivuga ngo nzideburuya umuntu rero akwiye kumenya mbega ni kinokora mu maguru masha comfasha kubungabunga amagara yanje kuko twabonye yuko mu biganiro byarenganye mbere mwebwe mutashoboye kubikurikirana twobahamagarira kubiraba kugira ngo ntimuhombe ivyo twaboneye hamwe muri ibyo biganiro byarenganye mwebwe bashasha namwe twobasaba kwiyabonesha ugafunda kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo hanyuma gutyo ugafunda no kuri yonzogera ukemeza ko ama notification yose yozoza aragushikira. Rero twarabonye yuko indwara ya diare ihuta umurwayi kuko atakaza amazi menshi iyo ariko aracibwamwo kandi atakaza amasele mineho ibyunyunyu kandi ibyo byunyunyu ni ibyunyunyu ngirakamaro ni bimwe mu bintu by'ingenzi umubiri wacu bukeneye. Rero iyo umuntu agwaye iyo ndwara yo gucibwamwo atakaza ibyunyunyu byinshi kubw'iyo mpamvu rero kubera ko umurwayi acaremba n'ingoga akabagoyigoyi agatakaza inguvu mbere hakaba hajamo n'izindi ngaruka mbi nyinshi ziheka kuri uko kuntu nyene umuntu aba yagize ntiyasinzikajwe n'iyo ndwara ya diare twahisemo rero kuvugana yuko rero umuntu akwiye kwirukira cyane umurwayi mu maguru masha yikoze ku byo afise ku bidukikije ku mfungurwa ku bimera kuko ibyo birafasha cyane ubushakashatsi bwarabyemeje twarabivuganye mu kiganiro cyacu cya mbere none rero nuko uno munsi naho twagomba turabire hamwe umuti wacu uno munsi wofasha umuntu kugwanya diare aho uyu muti wacu tutagusanga ari umuti ugizwe na tangawizi. Tangawizi rero ni kimwe mu bintu bishobora kuvura diare ariko mugabo na cyane diare yatewe n'ibyo bita ngo ni intoxication alimentaire aho natwe ngo ni hano umuntu agubwa nabi kubw'ivyo yariye akagwara mu nda agacibwamwo kubw'ivyo yariye bitamuguye neza bitamutenze neza kumbure byari byanduye ntibyari bikoreye isuku yari amatapfuye canke zari imfungurwa zirimwo kumbure imicafu ibintu nyene nk'ibyo murabona nk'imbogaboga canke se nk'ibintu by'ivyamwa hamwe wobijya bari babipomfye ko ya miti bapompa mu biterwa mu gacubi utabironze iyo bija hose mu nda byo kugirira ikibazo byo gutera ikibazo. Niyo mpamvu rero iyo diare uko gucibwamo kuvuye kukugubwa nabi kw'ivyo umuntu yariye iyo diare irashobora kuvugwa cane na tangawizi. Hanyuma rero kandi muri ico gihe iyo tangawizi rero igafasha kuri ibijanye n'amadurere abdominale ububabare bwo mu nda ukuntu umuntu aba yumva imisonga icumita mu nda yumva ububabare mu nda yumva nyene umengo nta n'uwokorako ni ukuvuga yuko rero ico gihe
tangawizi uyifashishije irafasha. Rero umuntu yoshaje batatu, none mbega uyu muti ugizwe na tangawizi gusa bimeze gute? Ko mu bindi biganiro muhora mutubwira ama ingredient agize umuti, mukatubwira muti kino kintu umuntu ageteranya na kino akageteranya na kino. Murazi ko abarundi bayamaze bakavuga ngo imitwe ikora ikoranye cyangwa se imiti ikora ikoranye. Sinzi neza ko ari kimwe muri ibyo, mugabo ari imiti ikora ikoranye, ari imitwe nayo nyene yokora ikoranye, kuko murazi ko umutwe umwe utigira inama, tubiri tuvurana ubupfu, n'ibindi byinshi biza muri iyo sansa cyangwa se muri iyo mvugo. Rero no kuvuga yuko ibigize uyu muti wacu wa tangawizi cyangwa se urimo tangawizi idufasha kugira kugwanya diare. Mwomenya yuko umuntu agira afata umuzi w'igiterwa ca tangawizi, muzi w'igiterwa ca tangawizi, niko kumurengera ngo novuga. Hanyuma iyo racine rero ya gingembre umuntu akayivanga agafata agatasi kuzuye amazi, hanyuma umuntu agacafata n'ikiko kimwe c'ubuki. Ikiko kimwe c'ubuki, agatasi kamwe k'amazi kuzuye amazi, hamwe n'akagegene, agahimba gatoya k'umuzi wa tangawizi cyangwa se dufate basi k'igoma rya tangawizi. Hanyuma ngo ivyo ugaca ubifatanya. Umaze kubifatanya rero habasigaye mbega umuntu abitegura gute? Nico kintu kiba gisigaye kumenyekana, mbega umuntu yobitegura gute kugira ngo uyu muti wacu ugende neza, umere neza. Ingene umuntu ategura uyu muti rero, ufata ya mazi ukayabiza akabira, hanyuma ugaca uyashiramo ya gingembre, no kuvuga uyabiza na ya gingembre, ya tangawizi iri mu kagahimba kagegene, ca gice ca ya tangawizi kirimo. Hanyuma ugaca ubigumizamwo n'imiburiburi iminota 15 muri ya mazi ashushe ya tangawizi irimwo wayabijije, hama ugaca urindira n'imiburiburi iminota 15. Inyuma y'iminota 15 naho ucubikura ku ziko, ugaca ushira hasi ukarindira n'imiburiburi iminota 10. Hanyuma nyuma y'iminota 10 no kuvuga ko biba bigize biba biriko birahora. Hanyuma ugaca ufata ya mazi ukamimina ya tangawizi yari irimwo n'utundi twose navuga ngo tuducafu kuduki, muraza nyene kumbure udushishwa nyene gutya turi kuri tangawizi. No kuvuga yuko rero ucumimina, hanyuma ugacuheza rero ukavanga na bwa buki mcakiko, no kuvuga kimwe ushira muri kagatasi ka ya mazi arimo ya tangawizi, ugaca unwa ico cayi ukakinwa kigishusha. Murumva ko nyuma y'iminota 10 ntiba birahora ngo bikanye bikonje ibintu byari byabirishijwe. Nuko rero uwo muti wacu ubuhejeje gutungana, hanyuma ugacunwa. Ivyo ubinyoye birafasha kugwanya iyo diare umuntu yikeka yuko yoba yatewe n'ivyo yafunguye. Naha rero tugarukije kino kiganiro, mwebwe mwese mwagikurikiranye turabashimiye cyane. Mwari muterabanye na jewe Janvier Manirambona, sanzwe ndabatunganiza nkongera nkabashikiriza kino kiganiro yaga muganga. Nkaba ndabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye mukagikurikirana. Nongera ndabararikira mwebwe bashasha kwiyabonesha kuri Ntambwe Data TV kugira ngo mushishikare kubana natwe mu biganiro byacu ducisha kuri runo rubuga, aho tubashikiriza ikiganiro gitondo gishasha kirimo ijambo ry'Imana ryo mu gatondo iminsi yose ngo ritubere ijambo ryo kuzirikana cyangwa se impamba y'umunsi. Hanyuma kandi turafite ikiganiro cyitwa Umutsima w'Ubugingo, tuvugana mu ijambo ry'Imana, aho kiba kimeze nk'inyigisho zirambuye rero novuga ngo z'ijambo ry'Imana cyangwa se za Bibiliya, n'ibindi rero biganiro bitandukanye dushikiza ngaha bijanye n'utuntu n'utundi, ibijanye na teknoloji, ibijanye n'imibereho ubuzima bwacu bwa misi yose. Ikintu cyose tuba tubona ko gifitiye akamaro umuntu agikurikiranye turakibashikiriza mu kiganiro novuga ngo gihariwe utuntu n'utundi, mu ntumbero kugira ngo umuntu ashishikare kwiteza imbere no kubaho neza. Ibintu byose bifise akamaro, ni ngombwa yuko umuntu agirane avyitaho akavyitwararika. Tuzosubira rero n'akagaruka naho ubutaha mu kiganiro yaga muganga.